uyu ni umwanya wo kubashikiriza amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka. Imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe hagaze ko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Don Dieu mbaza umutima nije ngirenda yabashikirize fatekanije na Aubin Felix Rankunda ari mu buhinga bw'ivyo. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD buramutse bwimuye ibisigarira by'incungu y'igihugu na demokarasi Melchior Ndadaye buzoba busimbuye abarundi, bivugwa n'umugambwe CNDD urongowe n'umushingamateka Leonardo Nyangoma. Ibikorane vy'amasengesho bitegurwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu canke ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD ni uburyo bwo gusahura abarundi, ngo ni n'uburyo bwo kugira abarundi abaja ba CNDD-FDD. Umugambwe MSD uhamagarira abarundi guhaguruka banke ivyo bintu. Hari n'ayandi ariko mu mpera hari ikiganiro iganuke ndasubiye kubaramutsa. Nk'uko mwari muhejeje kuvyumva mu ncamake, umugambwe CNDD urongowe n'umushingamateka Leonardo Nyangoma uriyamiriza umugambi wa leta ya CNDD-FDD ugamije kwimurira ahandi ibisigarira by'incungu y'igihugu Melchior Ndadaye. Biri mu itangazo uwo mugambwe wasohoye kuri uyu wa 19 Ruheshi 2026. Umugambwe CNDD wa Leonardo Nyangoma ubona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugomba kugerageza kwiyitirira ijunja ry'incungu y'igihugu na demokarasi, kwihagira itunga ntagereranywa riri mu biranga igihugu c'u Burundi. CNDD ya Leonardo Nyangoma isaba ibitari bike, aho harimwo gusaba leta ya CNDD-FDD kugira ibiganiro hagati y'abarundi basigurirwa akamaro k'ico gikorwa. Bikozwe ata biganiro bibaye hagati y'abarundi ngo kuzoba ari ugusimbura agateka k'abarundi. Itangazo ry'umugambwe CNDD ryerekeye umugambi wa leta wo kwimurira ahandi ibisigarira by'incungu y'igihugu nyakwigendera Ndadaye Melchior. Umugambwe inama y'igihugu igwanira demokarasi CNDD umenyesheje abarundi n'amakungu ibi bikurikira. Ivyabaye: twumvise inkuru ivuga ko leta y'u Burundi igomba kwimurira ahandi ibisigarira by'incungu y'u Burundi na demokarasi nyakwigendera Melchior Ndadaye. Kugeza uyu munsi nta gikorwa na kimwe kirakorwa kijanye no kubaza abarundi, caba icerekeye kubabaza ko vyoba bikenewe canke ingene vyorangurwa. Umugambwe CNDD ubona yuko ubutegetsi bw'iki gihe bugomba kugerageza kwiyitirira ijunja ry'incungu y'igihugu na demokarasi. Vyongeye ni igikorwa kijanye no kwihagira itunga ntagereranywa riri mu biranga igihugu cacu c'u Burundi. Aho umugambwe CNDD rero uhagaze: ubwa mbere, leta itegerezwa kubangira gukora ico arico cose kijanye no kwimurira ahandi ivyo bisigarira imbere yuko ivyemererwa n'abarundi. Leta itegerezwa kubanza gutangariza abarundi imvuzi bitumye, inyungu vyozana hamwe n'uturusho ico gikorwa cozana mu bijanye n'imico n'akaranga k'igihugu. Bwa gatatu, ni ngombwa rero kandi ko abafise ijambo mu gihugu bose, yaba imigambwe, amadini n'amashengero, amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike n'abandi, babanza kubazwa ico biyumvira ku kamaro k'ico gikorwa, maze mu gihe bokwemera ko kirangurwa bakemeranya ikibanza corangurirwamwo n'ingene corangurwa. Ikindi cose kinyuranye n'iyo nzira kizoba ari guhonyanga agateka k'igihugu c'u Burundi, twokwita ndetse gusimbura abarundi, gusimbura igihugu cose. Bigiriwe Igitega kuwa 19 Ruheshi 2026 kubw'umugambwe CNDD umushingamateka Nyangoma Leonard mukuru w'umugambwe.
ni Leonardo Nyangoma arongoye umugambwe CNDD. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko imyaka 6 iheze ataco arakora, ariko ngo iheze amaze kumenya uko arondera uburyo buteza imbere igihugu. Yarayabivugiye mu gikorane c'amasengesho y'iminsi 3 catunganijwe mu ntumbero yo gushimira Imana ku myaka 6 Evariste Ndayishimiye amaze arongoye Burundi, kiriko kibera i Muyinga mu ntara ya Buhumuza. mu mukurikira tworeka gukeza abantu bose twafatanye urugendo. Bwa mbere mwebwe abarundi ndabakeze kuko ntimwahushije. Iyo mwahusha amanara bataye mu manga ntimwatoye impumyi. Koko nahigiye byinshi, nagiye mu ishure. Iyi myaka 6 mbere nobabwira mbere ko ataco ndakora, kuko nariko ndiga narose diplome rero. Kuko ubu namenye ingene barondera uburyo buteza imbere igihugu. Kare nawe arabizi avuga ngo makunga azompa. Iyi gihe rero maze hari igihe cyo kwiga. Ubu rero naramenye ico nico ca mbere ndabemereye. Naramenye nico gituma indongozi dukorana bahe barabimenya. Ubu bafise umuderevazi yaja azi nicokorwa. Ubuzoba ikinebwe rero ntaza mbaze. Ndakeje rero mwebwe abenegihugu kuko mwatoye neza. Uno munsi kubera twafise n'imbona kazoza, kandi ugira utori imbona kazoza nuko nawe uba ukanura iyo mbona kazoza ugaheza ukayimenyesha abandi. Mu mugambwe MS naho bavuga ko ivyo vyo gusenga bitegurwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atari ugusenga, ahubwo ari uguhuma amaso abarundi n'amakungu. Iyo baza kuba basenga by'ukuri abarundi ngo ntibaba bamaze imyaka irenga 20 bakorerwa amahano na CNDD FDD yitwaje Imana. Ivyo bikorane ngo vyahindutse uburyo bwo kwambura abanyagihugu. Kurikira Epitase Shimirimana, umuvugizi w'umugambwe MS. Ngaho ikintu ca mbere dushaka kubanza kuvuga nuko abarundi botandukanya gusenga nyako n'ibi bintu nyambari ari ivyo gupfumura, nyambari ibindi bifise iyindi ntumbero canke iyi mikenyuro yo guhuma amaso abarundi n'amakungo vyitwe yuko bariko barasenga. Gusenga ni vyiza kandi nta muntu n'umwe yase gusenga. Mugabo ibi bikorwa na Ndayishimiye, ibi bikorwa n'umuryango wiwe ntaho bisa bisana no gusenga. Nta gusenga ngo wongere ukore nk'ivyirirwa birakorwa nk'ibimaze imyaka 10, imyaka 20 bikorerwa abarundi. Kuko ivyo abarundi babonye muri imyaka 20 no kwica no gutoteza no kwambura no kunyaga no gusubiza inyuma igihugu. Iyo babantu basenga vy'ukuri bari kumenya ko Imana iduhamagarira kureka ivyo bibi vyose bamaze imyaka 20 bariko barakorera abarundi. Ubwa mbere rero twebwe turagaya kandi turanegura mu mugambo w'MSD iyi nyifato yo gufata uburongozi bw'igihugu bakabukoresha ibindi bintu binyuranye n'amategeko cane cane ibwirizwa shingiro, kuko ibwirizwa shingiro ritandukanya amabanga y'igihugu n'amabanga yo kuba umukozi w'Imana canke yo gukorera Imana canke yo gukora ibindi bintu vy'ishengero. Ibi bintu twebwe turabinegura kandi turabigaya mu mugambo y'MSD. Ca kabiri, mu Burundi hariho inyifato yagiye iboneka kandi komeye y'abategetsi bakora mu guhonyora abanyagihugu bitwaje Imana. Ivyo bakora vyitwa ibikorane, vyitwa gusenga, vyitwa kwiyegereza Imana, vyahindutse uwundi mukenyuro wo kwambura abanyagihugu. Mugende murabe iyo batunganya ibi bikorane n'amasengesho, ubwa mbere abanyagihugu bakubitwa ibimoko bikomeye cyane byo guhamagarirwa kuja muri ayo masengesho ku gikenye n'agahotoro batabishaka. Ubwa kabiri, abanyagihugu bambugwa ivyabo basabwa gushikanira abo bategetsi, harimwo umukuru w'igihugu,
muhora mubona aho umunyagihugu amaze indwi atakintu afungura, aho umunyagihugu adafite impuzu yambara, aho umunyagihugu yabuze amafaranga yo kurihira umwana ku ishure, igitoka agenda akagica akagigemurira umukuru w'igihugu asanzwe afite byose ahabwa n'abanyagihugu. Muhora mubona aho umunyagihugu abuze ibyo byose ndiko ndasigura, n'igiti c'imisigati yateye agica akacikorera akagishikanira umukuru w'igihugu, atabuze ibintu afungura, atabuze ibintu akoresha, afite byose bishobora kumubeshaho binamufasha gutunganya amabanga y'igihugu. Muhora mubona aho umunyagihugu atagira icepfo ca ruguru, mugabo akubitirwa gushorera inkoko akayigemurira umukuru w'igihugu. Si ibyo gusa, hari n'abagenda gusaba amadeni mu mabanke, bakagenda gusaba amadeni mu makoperative kugira ngo batange ayo madeni yegeranywe avemo amafaranga aza kugugwa inka zishikanirwa umukuru w'igihugu, zongera zigashikanirwa umunyamabanga mukuru w'umugambwe, ni ukuvuga uyu Reveriye n'uyu Ndayishimiye. Ibyo rero ni ubusuma bweruye buriko burakogwa bikinze inyuma y'ibikorane, bikinze inyuma y'ivy'Imana. Umugambwe MSD uvuga ko ugusenga atari bibi, ariko ibikorwa n'intwaro ya CNDD-FDD ngo ni ubundi bukoroni bwo kugira abanyagihugu abaja ba CNDD-FDD. Uwo mugambwe ubona ko hageze ko abanyagihugu bahaguruka bakanka ko babandanya bahendwa n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD basahura canke bakorera amahano abanyagihugu bikinze inyuma y'amasengesho. Mu yandi majambo, n'ubundi bukoroni bukomeye cyane umugambwe CNDD-FDD wazanye mu gihugu, bwo kugira abaja abanyagihugu, bwo kugira abacakara abanyagihugu. Nico gituma aha aye tubona ko hageze kandi hariko hararengana ko abanyagihugu bava mu gacerere bagahaguruka bakiyamiriza ibi bintu bikorwa n'intwaro ya Ndayishimiye hamwe n'umugambwe wiwe, bakanka ko bibandanya biriko biragenda gutya. Abandi duhamagarira gukebura no guhanura abanyagihugu kutabijamwo n'abakozi b'Imana bukuri. Aba bakozi b'Imana nibibuke umuhamagaro wabo, baba abaprotesta canke aba barongoye Eglise Katolike. Abo bantu tubahamagarira kutaguma mu gacerere no kureka kuguma bifatanya na CNDD-FDD canke n'umukuru w'igihugu muri uwo mukenyuro w'uruhumyi bashira mu banyagihugu. Barabizi bo bonyene kw'ivyo gusenga binyuranye n'ibi biriko biraba. Nta muntu asenga yica abarundi, nta muntu asenga asonzesha abarundi, nta muntu asenga arenganya abarundi ngo abapfungire ubusa, nta muntu asenga ahohotera abandi canke ngo abatware ivyabo canke ngo abangaze nk'uko tubona vyirirwa biriko biragenda. Nico gituma uyu munsi dusaba abarundi bose iyo bava bakagera, na cane cane abanyepolitike canke n'abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, ko bahagurukira rimwe bakanka kubandanya bakora bene ibi bintu vyo kuza kwifatanya n'umugambwe uri ku butegetsi, vyo kuza kwifatanya na leta ya Ndayishimiye mu guhohotera no mu guturubika abarundi binyegeje inyuma y'ivyo bita amasengesho canke y'ivyo bita Imana mugabo tubona atari Imana abarundi bazi, atari Imana nyamana y'ukuri. Murakoze. Ingingo zifatwa n'abajejwe intwaro zirangwa n'akajagari. Umushikiranganje w'ikigega ca leta aherutse kubwira abashinga amateka ko leta igiye kuduza amakori ku nzoga zikaze kumbure bigabanure ibitigiri vy'abazihereza, mu gihe abashinga amateka basaba ko zihagarikwa gucuruzwa ku butaka bw'u Burundi. Umushikiranganje nawe ati zinjiriza leta amafaranga menshi. Buramatari w'intara ya Buhumuza nawe Denise Ndaruhekere yaraye yavuze ko atabiyoga bikaze bizosubira kwinjira mu ntara rongoye. Abadandaza bato bato b'izo nzoga muri iyo ntara nabo bakabona ko bariko bahohoterwa kuko basanzwe bazidandaza bagatanga amakori, ngo kandi izo nzoga zikwije ibisabwa ntizonona amagara y'abantu.
abanyagihugu bumva iryo nyinyurana bavuga ko intwaro ya CNDD-FDD irangwa n'akajagari ikwiye gusezererwa n'abarundi. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Kuwa 12 Ruheshi 2026 ari mishiha buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekere yasiguye ko atabiyoga bikaze bizosubira kwinjira mu ntara arongoye. Yamenyesheje kandi ko hagiye gushigwaho umugambi wo kugwanya buke ivyo biyoga gushika bitujijwe burundu. Nubwo biruko ihuriro ry'abadandaza siko ribibona, risaba ko hobaho ibiganiro hagati y'inzego zose zijejwe ico kibazo bakishikira aho ivyo biyoga bikorerwa kugira bafata ingingo zibereye nko kugara amahinguriro canke gutegeka igabanywa ry'umwambiro w'inzoga mu kurindira ko zibura burundu. Hagati aho abadandaza bato bakaba bariko barungururiza imitahe yabo mu bindi bikorwa. Urwego rw'ihuriro ry'abadandaza mu ntara ya Buhumuza ruvuga ko kugira biharure mu mbona kazoza abadandaza bato bakwiye gukingirwa uruhombo urwo ariko rwose mu gufata ingingo. Bivugwa na Jeremy Nyandwi aruserukira, agasaba inzego z'intwaro ziboneka ko ziriko ziratuza inzoga zifise umwambiro ukaze kwibuka ko abadandaza bato batanguye kuzidandaza vyemewe n'amategeko kandi ko hari ibimenyetso vyerekana ko zikwije ubuziranenge kandi zitonona amagara y'abantu. Hagasabwa gusa kwigerera mu kuzikoresha. Kubijanye no gutuza izo nzoga abadandaza basaba ko bajejwe intwaro bobona kumwe ibintu aho kwiruka ku mudandaza muto ahubwo bagahagarika amahinguriro azihingura canke bakayategeka guhingura inzoga zidafise ubukazi burenze. Bavuga kandi ko izo nzoga zinyobwa cyane kubera izimba n'ikena y'inzoga za Brarudi. Jeremy Nyandwi akemeza ko ingingo zafashwe na ba musitanteri babutaganzwa na Ruyigi zatumye abadandaza bamwe banyegeza ivyo binyobwa ku gutinya amahadabu kandi ko ivyo batabitahura kuko mu yandi makomine ivyo binyobwa bikiboneka kandi bikinyobwa nk'uko vyahora. Abandi banyagihugu bumva ingene urwego nshingwabikorwa rwa leta rutumva kumwe n'abajejwe intwaro ndetse n'abashinga amateka ku kijanye no gutuza izo nzoga bita ko zikaze, amahinguriro azikora akaba yemewe n'amategeko hamwe zikadandazwa ahandi abajejwe intwaro bakazibuza. Bavuga ko n'akajagari karangwa mu butegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Intwaro irangwa n'akajagari ngo nta terambere ishobora gushikana ko abanyagihugu ngo irakwiye gusezererwa. Babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro. Uyu n'umwanya w'ikiganiro iganuke kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 19 Ruheshi 2026 gishimikira ku ijambo ry'Imana ry'umuhanuzi Izaya ikigabane ca 48 kuva ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 19 gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu Gitegabiri. Tuti bakunzi ba radio Haguruka turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose turabifurije kugubwa neza, baba bari hagati mu gihugu, baba bari mu bihugu bitandukanye, mu bihugu by'akarere ndetse n'ibihugu bya kure. Turazi ko muri benshi kandi mukunda ibiganiro bisa kuri ino radio Haguruka. Rero kandi nk'uko muze kubyumva unabona umwanya w'ikiganiro iganuke, ikiganiro twumva nk'umugambi Imana ifite ku gihugu cy'u Burundi, umugambi Imana idufitiye, Imana yacu yagicubahiro. Gano tuno munsi kwa tugiye gushingira ku majambo y'Imana dusoma mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Isaya igice cya 48 turaza guhera ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 19. Isaya canke Isaïe chapitre 48 verset 17 à 19. Isaya igice cya 48 turahera ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 19. Reka dusoma mu izina rya Yesu Kristo. Uku ni kuhoraho umucunguzi wawe uwera w'Abisirayeli agize ati ni jewe uhoraho Imana yawe nkwigisha ibikugirira ikimazi nkakurongora mu nzira ukwiye gucamwo. Iyo uba warumviye ibyagezwe byanje uba waragize amahoro ameze nk'uruzi kandi ugoroka kwawe kuba kwarabaye nk'imipfunda y'ikiyaga
kandi urubyaro rwawe rwobaye nk'umusenyi, n'abava mu nda yawe bobaye nk'umuhekeheke wabo. Izina ryawe ntiryoranditse canke ngo rizimangane imbere yanje. Imana yacu yahabwa icubahiro, Imana yacu ishyirwe hejuru. Inshuti bakunzi, nk'uko duhereje kubyumva, aha ni Imana ariko irivugira, iriko iravuga. Ijambo ry'umutwe kuri kino gice niryo rivuga ngo Imana izogobotora Abisirayeli ibakura i Babuloni. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ijambo ry'umutwe rero niryo tubwira ko Imana izogobotora Abisirayeli bakabakura i Babuloni. Iki gihe Imana ikiravuga n'Abanyisirayeli ibabwira icyatumye bagwa mu ngorane, ariko ijambo riravuga ko izobagobotora. Imana yacu ihabwa icubahiro. Rero Imana ikirabwira Abanyisirayeli icyatumye bagwa mu bibazo, bahura n'ingorane. Icyo gihe bari baratiranywe n'inyagano, bisanga mu maboko y'Abanyibabuloni, bakugwa mu gihugu, baratwarwa n'inyagano bajyanwa i Babuloni. Imana yacu ihabwa icubahiro. Maze rero Imana iramanuka ivugana nabo biciye mu bavugishwa na Yesaya. Iravuga ngo ndi umucunguzi wawe wera wa Isirayeli, ati nije Uhoraho Imana nkwigisha ibikugirira ikimazi, nkakurongora mu nzira ukwiye gucamo. Imana yacu ihabwa icubahiro. Icyo gihe bariko baribaza igituma bariko baraca mu bibazo n'ingorane. Niko kucibabwira hano ku murongo wa 18 ngo iyo uba warumviye ibyagezwe byanje waragize amahoro ameze nk'uruzi, kandi uguruka kwawe kuba kwarabaye nk'imipfunda y'ikiyaga. Imana yacu ihabwa icubahiro. Erega uno munsi iyo tuba twarumviye ibyagezwe by'Imana, amahoro mu gihugu aba yarabaye menshi. Imana itabare cyane. Kandi amahoro uno munsi uza wumva bavuga ngo ni amahoro, ukumva bakubwira ngo mu Burundi n'amahoro, ngo ni umutekano. Mbega amahoro muyita iki? Icyitwa amahoro niki? Hari amahoro ku muntu yaburaye, hari amahoro ku muntu yashaye utwiwe ntaronke amafaranga, ni amahoro ku murimyi yatanze amafaranga akarindira ifumbire kwiza akabura, hari amahoro ku muntu yagiye kugura ikintu nkenerwa agasanga cyaraduze, ibiciro byaraduze. Hari amahoro. Ayo mahoro ari hehe? Hari amahoro ku muntu apfungiwe ubusa, hari amahoro ku muntu afise uwiwe apfungiwe ubusa. Imana itabare cyane. Hari amahoro ku muntu afise uwiwe ari mu bitaro yabuze umuti. Ayo mahoro ari hehe? Hari amahoro ku muntu afise uwiwe yanyurujwe akaba atemerewe no kugandara. Hari amahoro ku mupfakazi yapfakariye muri izo ntambara zo muri icyo gihugu kibanye, kandi akaba atemerewe no kugandarira uwiwe. Hari amahoro y'umubyeyi yaburiye umwana muri izo ntambara zaho hakurya mu gihugu kibanye, uwo mubyeyi akaba ategeranije umwana wiwe ngo amushyire ko akavu. Ayo mahoro muvuga ari hehe? Imana itabare cyane. Ariko ijambo ryatubwiye ngo iyo muba mwarumviye ibyagezwe byanje, iyo ni Imana yivuga, muba mwaragize amahoro ameze nk'uruzi. Icyatuma amahoro aboneka mu gihugu nuko mwumvira Imana, mwumvira ibyagezwe by'Uhoraho. Imana itabare cyane. Nuko muhinduka. Yemwe bategetsi, nimuduteye kuririmba amahoro kandi ntayo. Mu mitima y'abarundi nta mahoro ahari, kandi no mu mitima yanyu namwe murabona ko mugeze ahantu uvuga ko namwebwe mubangamiwe, mugeramiwe, ko ata mahoro. Imana itabare cyane. Ariko Imana irasezerana, ngira iganuka Imana ifitiye Burundi kwigiye kutugobotora. Imana itabare cyane. Imana hano ku ijambo ry'umutwe nyene twasomye muri iki ijambo cy'umutwe itangura kino gice cya 48 muri Yesaya, iravuga ngo Imana izogobotora Abisirayeli ibakura i Babuloni. Imana itabare cyane. Ndabagira ngo Imana igiye kugobotora Abarundi ibakure maboko y'ubutegetsi bubi. Imana igiye kugobotora Abarundi ibakure mu ntwaro mbi. Imana itabare cyane. Iyo baririmba demokarasi, mbege demokarasi iri hehe mu gihe uri mu mugambwe utari ku butegetsi, atayagizwa ku mwansi w'igihugu, yagirizwa ku ibi na biriya, akarementanirizwa. Ariko Imana igiye kugobotora Uburundi n'Abarundi mu maboko y'abansi b'Uburundi. Imana igiye kutugobotora idukura i Babuloni. Imana igiye kugobotora yemwe bantu mupfungiye ubusa mu bushe butandukanye, ngira iganuke ribazi uno munsi. Imana igiye kubagobotora ibakure mu maboko y'abacamanza babi. Yemwe Barundi, Barundikazi, yemwe barimyi, Imana igiye kubagobotora ibakure mu maboko ya leta
ingeso mbi imutanga amara y'ifumbire ntimuyibone mutanga amahera yo kugura ibyankenerwa ntibibashikire Imana utabare cyane yemwe borozi Imana igiye kubagobotora yemwe bantu mwiyunguruza mufise imiduga n'amamoto Imana igiye kubagobotora ibakure mu maboko ya leta ibabwira ku gitoro ataho cova Imana utabare cyane yemwe biyarimyi yemwe borozi yemwe barovyi Imana igiye kutugobotora Imana igiye kutugobotora idukure mu maboko y'ubutegetsi bubi ngiriganuke barundi kazi umwe wese ahari umenye ko Imana igiye kutugobotora idukure mu maboko y'abategetsi babi y'abanyonyezi y'abasahuzi y'abicanyi y'abagizi ba nabi baiki igihugu bagatoteza abantu bakabangaza abandi bakabica abo badashoboye kwica bakabapfundira ubusa bakaboreza mu munyororo ya Imana igiye kutugobotora Imana irazigobotora Burundi Imana irazigobotora abarundi maze itugirire neza Imana itabare cyane ni murongo wa 19 gukandi uruvyaro rwawe rwobaye nk'umusenyi n'abava mu nda yawe bobaye nk'umuhekeke wabo izina ryawe ntiryorandutse canke ngo rizimangane imbere yanje nagira mbabwire rero yemwe bantu mukomeza kuhohotera abantu yemwe bantu mukomeza kwiyitirira ko mwasize Imana imbere atari byo izina ryanyu rigiye kurandurwa riva imbere y'uhoraho vuba bidatinze Imana igiye gutabara ubwoko bwayo mu izina rya Yesu Kristo data turagushimiye yewe Abisirayeli niwe Mana wenyene turagushimiye ko uje kugobotora Burundi ubukure mu maboko y'ubutegetsi bubi maze tugire neza maze natwe abarundi tweyuke twiruhutse umuntu asubiye kurya akaryama atikanga abo kumwica adatikikanga abo kumunyuruza cyangwa abanyururiza biwe turyame dusinzire dutekanye kandi dusoboze kwama twitondera amategeko yawe ni mu izina rya Kristo Yesu twizeye amen. Mwebwe mwese mwari muduteza abiri ndabashimiye aha niho hagarukiye amakuru n'ikiganiro mwateguriwe ndakengurukiye n'ababibateguriye bose bakongera bagafasha kugira bibashikire harimwo uburi mu buhinga bw'ivyuma Imana ibandanye kubazigama ndabike banuye naho ubutaha